mbega uwo kwibuka ibikorwa waciye uherako inyuma yaho ubwiye Imana ati burengeye gukorera ikintu watanguye gukora cy'umurimo w'Imana nigiye yego no kuvuga ngo icambere nace nangura kuvuga ubutumwa muri eglise nangura kugendera amashengero ico gihe jewe nari nkiri muri Pentecote ico gihe rero byasikiye bisaba yuko camva muri iryo shengero kubera imishengero itemera ko imisore ivuga ubutumwa nanje ico gihe sinashaka kugira mariage ubwo nyene nari ndanakenye nta n'uburyo burebure nari mfise nuvuga ngo ico gihe rero naciye fata ingingo rero yo kusohoka mu ishengero canangira no kuvuga ubutumwa bwiza nibuka yuko ishengero irya ipeje nyene natanguriyemo naragiye nsanga ari ibintu nyene bitameze neza naciye fata ingingo kubanza kubitunganya nko Imana mu ijuru yabimbari hanyuma rero meje kubitunganya Imana ikimpana akazi canadugi no mu Kayanza ico gihe byari bikiri Bujumbura nshitse rero ni Bujumbura rero nshitse no mu Kayanza mu 2007 twaciye dutangura ishengero bita Pierre Vivante mu Kayanza Imana mu ijuru yadukoresha ibintu bidasanzwe twaciye dutangira gusengera abantu mu buryo budasanzwe aho twigeze gusengera n'umudamu mu Islam hanyuma rero ico gihe ishenete yari yanditse ko ngo I love you itoro 10 hanyuma rero turamusengera tumusengeye ikicika inzoka mubibona mwese amaso mu yandi yego ubunya n'umudamu w'umukozi w'Imana ndetse ayoboye ishengero ryacu mu Kayanza ivyo ni ibintu twabonye yego ico nico gitangaza cyatangiye gukoreka tufatikanije n'abakozi b'Imana twari kumwe nyuma y'ivyo hari uwundi mudamu nyene twasengeye umwana wiwe yaragwaye ingwara yo mu mutwe yari kuri lise mu Ntuzi Gatara nawe nyene turamusengera uwo mudamu yari afise inkoni yapfumuza yari umupfumu yari umuzimana kazi kandi akaba n'umupfumu izo nkoni bari yaziguze muri iyo minabi ari zibiri cyo gihe izo nkoni turaziturira aho twabonye igitangaza inkoni ishaka kwakamurubeya ikaguma ihindura amabara iri kwiraka igumihindagura amabara ico gihe rero no twatangiye kumenya neza ko ari Imana mu ijuru yampamagaye nubwo twari ko turakorana n'abakozi b'Imana yego rero nyuma y'ivyo harageze igihe burya Imana mu ijuru yatumya Yesu Kristo agiforoma abakozi yaforomye abakozi 12 harimo na Yuda kuko na Yuda nawe nyene yarafise ikimazi nyuma y'ivyo rero ikintu cyaciye gikurikira yaciye atuma babiri nanje rese nabandanje muri iyo shengero yaciye intuma ini matongo icanza rero ni matongo rero ubu rero niho rero ndiko nakorera umurimo ko mu nyuma nacenja gufasha muri iyo Pierre Vivante mu nyuma rero caneba nsubira muri rya shengero natanguriyemwo cagihe nahaguruka mu 2006 na 5 niho rero naciye magurukira ubu rero niho ni naho ndiko ndarangurira imirimo ni iki kigo musanzemo yego urakoze cyane ufise intahe ikomeye cyane hambaye ariko dusubiye inyuma gatoyi waraciye mu ngorane z'ubumuga kandi zikomeye mbega ko umuntu yamugaye ko umuntu yagize ibyago amagara akamumerera nabi abantu kenshi biyumvira yuko bamuroze ni shetani nibiki wowe ivyo ntavyo yumviriye ababanyi bawe cyangwa abavyeyi bawe ntavyo biyumviriye ubango muri ico gihe twebwe cy'ivyarantangaza mugabo abandi vyarabatangaza mugabo jewe ryari banga ko numva nari mfite ikintu twavuganye n'Imana ntangira guhura n'ivyo bintu kandi ubwa mbere ndayihenze gatoya nkayibwira yuko ndahevye nyene nkasa nk'umuntu ayivuyemo gatonya nkahindura imigambi nkabona icambere kiravuye hamanze nongeye gusubira nkaca nongeye kubona kirabaye birashoboka ko abandi bavyumvira ariko je nari nzibanga ryanje n'Imana yego nari nzi yuko atarabarozi ariko ari inkoni y'Imana kugira ngo nshobore kuyikorera ariko ku vy'ukuri gukorera Imana ni ikintu kiryoshe ariko kirimo n'umururazi uri umuntu amaze gukura sava mugabo kiri mutonya n'ukuri birababaje cyane kuko hari ibintu byo kuryoherwa utaba utashaka kujamo ariko mugabo nta kundi nyene Imana yaguhamagaye umva bamwe bavuga ngo babatanga ikuzimu jewe mutama yantanze mu ijuru yego cyane abantu kintu bari bakwiye kwitondera ni jambo Imana mu ijuru ikuye mu kanwa rifise ubushobozi budasanzwe yego ego urakoze cyane ariko turabandanya kiyo kiyago urumva ko kiryoshe cyane uri kuratanga ubuhamya uri kuratanga igishinga ntahe none Imana iyo yakubwiye umurimo haraho urumva ushobora kuwumvira cyane ntubumvire wavuze ngo Imana hari igihe umengira gukarira
mu by'ukuri imana irakara wowe nk'uko umaze kuyibona ukayikorera imana irakara ego imana yo mwijuru irakara cyane kandi nyamara ikintu cya mbere gifite ishavu n'imana ego usomye mu kuvayo ndibaza mu kuvayo gice cya 20 were ku murongo wa 5 imana yarivuze ngo ndi imana ipfuha muri bigabitanye by'abase abana babo nabare ko ni imana ishavura cyane na cyane cyane mugabo igashavura iyo umuntu anyuranije n'ubugombe bwayo yego ariko ni n'umunyakigongwe ariko mugabo iyo hageze kwikara irakara igihe cyayo kigeze na cyane cyane irakunda gukarira abantu batumva ego watubariye iti jewe mu murimo wanje hari ibyagiye byoroha hariho n'ibyagiye bigora haruhande yuko imana wari wayigararije mugabo ikagusubiza mu murongo ibindi bibazo uhura mu ishengero nk'umurongozi nibiki ego mu burongozi ku by'ukuri nk'uko mubivuze igikorwa cyo kuyobora ishengero n'igikorwa gikomeye cyane niyo mpamvu abantu bose bagenda babyitiranya bagenda bahura n'ibibazo ariko bagahura n'ibibazo by'uko biteranije umurimo ariko ku by'ukuri umurimo w'Imana urimo ibibazo bituma umuntu ashobora gukomera kuko ubwa mbere nyamba utagira intahe kugira ngo ushobore gukorera Imana itegeza kurondera intahe byanka bikunda ku mukozi w'Imana uwo ari we wese dufatiye ku bakozi Imana batwitangiye imbere abahanuzi ba Eliya ba Mose n'abandi urabona Mose yari umugabo yari yarigishije ubwenge bwose bwo muri Egiputa uri kurasoma kijya gitabo cyo kuvayo umugabo nyuma y'ivyo imyaka 40 ari ku ntebe y'ishuri acamara imyaka 40 aragira intama za sebukwe tena numva ngo ivyo yari yarize byo gutunganya neza ivy'igihugu byose byace bibubusa imana yo mwijuru ikiza kumuhamagara akwije imyaka 80 irenga kadukenya kugira ngo ashaka kuyikorera rero hariho y'ibintu umuntu ashobora guca mu kugira ngo imana mwijuru mutegure ivyo rero navyo imana yo mwijuru ni hamwe igenda ivuga ati ndi kumwe nawe nzokuzigama nubwo ugenda uhura na bibi navyiza ukagenda uhura navyo hariho n'igihe rero iyo witumye ushobora guhura n'amananiza kandi ngaho imana nishobora gutabara ego ko turatera imbere tumera nk'abasozera watubariye yuko baciye mu bikomeye bigoye turabona amashengero avuka hirya no hino abantu bamwe bayabonamwo urudandazwa kurondera uburyo bwo kubaho mbega nawe ni kubibona oya ishengero ryabereye kugira ngo rishoye kwigisha kwigisha canke ndakivuge ngo ishengero ni kigo abantu baburiyemwe amahoro bashaka kuronkeramwe amahoro ni nk'ibitaro vy'Imana mugabo ibitaro hari ubishinga akaba yarateguye ko ashaka ko bizomubeshaho ko bizomutungira umuryango mbega n'ishengero naryo nuko ryo reka ndagite ko ari nk'ibitaro by'abagira neza ko bagira neza bakora atayindi nyungu barondera ishengero by'ukuri ni rivura abantu baba babaye mu mitima hariho ibikomere abaganga bashobora kuvura ariko hariho n'ibindi bikomere abantu badashobora gushikira byo mu buryo bw'impemu ivyo bikomere rero ishengero ryabereye kugira ngo rishobore gufasha abo bantu niba yuko hari abantu usanga bakomereka mu buryo bwo mu mutima hariyo abakomeretswa n'ingo barubatse hari bakomerekera mu kazi hari bahemukirwa mu buryo butandukanye rero ku by'ukuri ishengero riba rihari kandi n'umukozi w'Imana ariho kugira ngo ashobore gufasha abo bantu by'ukuri ishengero si urudandazwa ishengero ritegura ni kigo abantu bashobora guhuriramo kugira ngo bashobore gutegurwa bakira ivyo bikomere kandi bazo baje mu ijuru none nta bantu mwoba mwibaza ko bashobora gushinga ishengero atamuhamagaro w'Imana bafise ego bariho bashobora gushinga ishengero atamuhamagaro w'Imana bafise abo Yesu Kristo yaravuze muri Yohana 10 nabungere n'abacangero hari abacangero barondera ibigira 10 n'amashikamwe nyene nkuko babivuga bakarondera n'ibindi abo rero bariho bakora ico gikorwa bakabishinga ariko ku vy'ukuri ntibiramba kandi nabo nyene usanga ubuzima bwabo bw'umwanya mutoya cyane ego ikibazo nca mbaza ngaho ko abo bantu bariho no kuvuga umuntu ashinze ishengero hari abamukurikira abo bita abakirisu bo muri iryo shengero mbega umuntu yomenya gute ko umuntu ari umurongozi mwiza umuntu yomenya gute ko wakurikiye
ari umutumwa nyakuri canke atariwe. Ego Yesu Kristo yaravuze ijambo rikomeye cyane, muzobamenyera kuvyo bama. No kuvuga yuko wewe ikigaragaza kuri umurongozi w'ukuri wahamagawe n'Imana ni vyamwa biba biriko birama kuri wewe. No kuvuga ngo abantu babaca bamenya bati uwo muntu yarahamagawe canke ntiyahamagawe. Ivyo rero nivyo bigaragaza umuntu yahamagawe n'Imana. Kuko nyambo uvuga ngo Imana niko ivuze atariko yavuze, Imana irirabira hirya ukamaramara. Ariko nyamba uvuze ngo niko Imana y'umijuru ivuze ariyo yavuze, ibintu biragenda neza cyane. Ego mu gusozera pasiteri twagira utubwire kandi mubwire n'abantu bose batwumviriza muri make umuntu akwiye kugira ukwemera kungana gute ni gute yo kwitwara gute mu bijyanye n'ukwemera. Ego ingorane ihari muri kino gihe abantu benshi bashaka ibitangaza ariko ntibagomba ubitanga. Ubwa mbere wakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akakubera umwami akongera akakubera umukiza. Hama rero umaze kumwakira akaza kwicara mu ntebe yawe y'umutima wawe, numva ngo uwo nyene niwe afise ibitangaza, niwe bitangaza. Numva ngo aca asohora ingwara kuko abari umwami. Iyo umwizeye aca atangira gukora ibidasanzwe, niwe atanga amafaranga, niwe akora ibintu bitandukanye. Jewe mfise ibintu byinshi cyane. Igihe nigisha rino jambo ryo kwakira Yesu umwami n'umukiza, sanga abantu bari muri eglise bahiga ibitangaza ariko badashaka ubitanga. Igihe rero nabigisha ubitanga bakamwakira nk'abatuza rushasha, abantu bari bararozwe, abantu ingo zabo zari zarasambutse kuko Satani arazivangamo. Abantu bari bafise ibibazo bikomakomeye byose vyaciye biva ku bantu. Rero ubwa mbere kugira ngo ibitangaza bikoreke, ubwa mbere wizera ukora ibitangaza ukamwakira. Umaze rero kumwakira rero niwe rero acaza akaca akora ivyo bitangaza muri wowe. Ego niyo byoshika ukabona ibimenyetso ariko utakiriye ico gitangaza, ivyo bimenyetso birashobora guhera muri ivyo nyene. Urashobora kubona imvura ikuvye ikarenga, ukabona ko imvura igomba kugwa ariko ikarenga niko. Ni ico rero nico kimwe n'umuntu agomba abonye ibimenyetso ariko atarakira Yesu umwami n'umukiza ngo atore ico gitangaza kije muri. Rero ku by'ukuri jewe igitangaza ca mbere cyangwa ukwemera kwa mbere no kwemera Yesu Kristo akaza mu bugingo bwawe akakwera umwami n'umukiza, bisigaye aca bigenza neza. Nico raguma ndangirize ko ni impano y'umuntu yayihawe. Hari abantu bagomba kuvyigira kugira ngo baronke amakostime, kugira ngo baronke amazu, bakagenda bavuga ngo Imana yo mwijuru yatubwiye itababwiye. Ugasanga mbetse banitirira n'ibitari n'ivyo batakoze. Ariko ku vy'ukuri ibi bitangaza bikoreshwa bikogwa n'umuntu Imana yo mwijuru yahaye iyo mpano. Kuko Imana yo mwijuru yatanze amabango menshi mishengero. Hari umuntu yahawe kwigisha ariko atahawe gukoresha ibitangaza. Rero inyuma y'ivyo iyo umuntu aramaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, igikurikira ari umuntu afise iyo mpano yo gusengera umuntu w'igitangaza kiza. Navuga yewe izangwara rero cyazashobora kuca zikira, ibindi byose bikasha bigenda neza. Nivyo Imana mwijuru guhezagire cyane. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe.